ati abaririmvyi b'abarundi kunzara baba bafise naho umuha aya arayarya. That's why wabonye ujya muntu yagiye guproposa kidumu yagiye directement avuga pa ngo 5 millions kubera bazi yuko umva aya tuyamubwiye 5 millions uziko DJ Paul yamangiye kuririmba ntuze iminota 30 nari iminota 10 ibaze DJ Paul akacama 5 millions DJ Paul 5 millions Alvin Smith wewe rero shira muri komeye mukacamugenda kwa legend mukamoya 5 millions Alvin Smith ahabwa abartiste twambara amapantaro atanadukwiye mukacamuvuga ngo turabavoyu kwera ama pocket n'inzara amafaranga muduha ntago adukwiye man muba muri ko muratwonka muratunyonya nitwigira turonka n'amagara do nitwigira tuvyibuha mu buzima kwera yuko muratunyonya amafaranga yacu muba mukwiye kuyaduha murayajya mukayakatagura amafaranga akadusigira rumecha agadushikira rumecha bigatuma n'amapantaro twambara aguma roka mu mukazango na pocket ngo abasani ngo nabavayo batera ama pocket kumbe n'inzara. None amikali de musicien vugiye. Amikali de musicien ni ahubwo ni ugenda ubabaze je sindanabazi. Wafate jene numva ikikwiye kumara nuko yari ikwiye gukangurira abaririmbyi Alvin Smith. Agaciro frère. N'umuntu akora ibintu byose tumusanga muri comedy. Niyo mpamvu iyo muziki wanyu namutuma amafaranga je muri imenya je tumusanga muri journalisme tumusanga ahantu hose. Donc kubera ki batari bakwiye nabo gukora hama mu nyuma haje amashow badashobora kubaha amahera kwiye bakihagarara ko bakavuga ati hano dushobora guperforminga munsi y'amafaranga. Kazoa TV. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Nkuko mubibona rero ni Alvin Smith asafaze mbaye mutambona kuri micro za Kazoa TV. Nikora yuko mbafise akazi kenshi cyane gatandukanye urumva biba bigoye usanga nyene mbaza kuri iki kugira ngo ushobore gukiza iki. Finalement ndabona umengo akanya gato gusa tumaze imisi tukorana mugenzi wanje ndabona imishasi yahindutse yarafise kwa film ngo ni baba bari mu batwigisha muri école primaire. Ariko ubu ndabona ni sawa yabaye asirimuse yabaye musirimu kabisa yagize ibiboro vya bien ariko ndibaza yuko last time nabonye ni yari anniversaire yiwe canke n'umuntu yamupropose avuga ati ko yari anniversaire yawe ko tuguhindurira look ushobore gusa n'abasirimu quand même ake turaza kwisubiramo ikiganiro ni +257 industry murakizi ni ganiro musangaho ibintu byinshi bitandukanye kisa swa maskandale kisa swa ibintu babiko biravugwa muri industry ya +257 byose muzobisanga muri kiganiro rero ikiganiro ntasazo nikura niganiro sazo nkura na mugenzi wanje Mignone ariwe na Deje ubu atukaye izina rya Mignone ndumva yuko vyojana kubera yuko ijya kwa fire yiwumengo n'abana mere bacu bakera yayihinduye ubu kabisa izina rya Mignone riragukwiriye tapla tape ici oya humura sinda kwinjirira bite none Mignone ni fresh cyane neza nsafe usa neza mu mutwe nyene merci beaucoup nyene kuko niho mbona imishasi wahinduye merci ino ibindi byose shaka ndakubwire ko kuri icuki none si bisanzwe bizwi basi shamuga cyakoze ko murafite umugabo mane kwa gutelefone ibaze kana telefone kandi niwe nanye umugabo wanje yubaho atreta niwe nangi impinduje wa motke ya yes niwe yangirishije none tukari na life's anniversary ibaze kutananyifuje sabukuru nziza Alvin nta mwanya nanifise nako atabonye ifise sinaje no musi ntushobora kuvuga ati bon anniversaire happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you nagira mvuge natirere Mignone happy birthday to you Mignone ari mu gihindi mu kinuzenya mu gishinwa aba mu gifaransa joyeux anniversaire Mignone joyeux anniversaire kana kuza nicyo kunywa sasa cyo kunywa uzajya kwa amazi Alvin igikuru nuko na guha gift merci beaucoup ishobora gusanga ari bwo buryo bwanje yego yes merci beaucoup de rien beaucoup merci beaucoup numva ngehore sasa bunga na motivation yo gukora
yes abakunzi ba plus 257 industry turabaramukije cyane yes nkuko byabandi kumwe na Alvin Smith ni jewe nabanje Ntushaka kuvuga ibaze. yuko ndi kumwe nawe wowe nibikene kuvuga ko uri kumwe nanje Antreta wabuzi ko nahuye n'umuntu yakubwiye ko amfana ntiwabimbwira pourquoi tu es jaloux si jaloux jewe abakobwa nkamwe ariko ubu ko wahindimisha sindashobora kuzobikubwira ariko abakobwa b'amanatirere ryari ibintu ntobabwira yo amikindi naco muracara abapeti baza koza mu bakambwe mu kazi apana ariko tuzaturabaha amashugwe muca mu mugara akazi gace kabananira gukora umufana wanje twahuye big up Sansha wewe yarabimbwiye ngo zaravashe ko ntamubwiye ko ndi umufana wawe umviriza umwana iyo ariko arakura nahakora ibintu bihambaye apana kumwakuraja n'ingoga kubera yuko please mu compliment please umwana acamugara acabona ko ibintu byose ariko arakora ko biri juste ifo kumwana umukasa umubwira ati ibi ubuga ibyo bintu kurakora okay ça peut venir apana ko umwakuraja directement kuko cumugara kandi uracari kuraza nashabo fana wanje je ndasinzosubira inyuma kubera wabimbwiye kwanza tubandanye dukomeze wewe tugende kuri topic y'umunsi rero yes topic y'umunsi nuko turafise topic ya mbere si yindi twarabonye legend wacu canke mukuru wacu umukambwe mu muziki w'Uburundi ko turi muri plus 257 industry okay yavuze gute yavuze ati abanyamitahe si aho mu Burundi murakwiye gutahura agaciro abaririmbyi bafise donc mutahura agaciro kabo kuko yango mutahura agaciro kabo ntimwari guha agaciro abanyamahanga hama ngahanye mukabasuza stima mukabereka ko atakinda kimwe bamaze mu kubaha intica ntikizi y'amafaranga mugihe mwateguye ibiteramo ngo byerekana ko mubagaya byerekana ko mutabazi byerekana ko mutabaha agaciro kandi mutabaha agaciro mwebwe abanyamafaranga sinzi ko arabo hanze turondera cacubahiro aho hanze mu Rwanda muri East African Community ndetse no mu gihugu cose kwisi yose rero nivyo dushaka guhagararako ama topic ya kabiri iyo ni ya mbere turaje kuyivuga ni legend wa Kidum ivyo yavuze turaje kubica mu mizi buke tubivugeko ca kabiri tuja kuvuga kuri de na ju vuga bro vuga yes topic ya kabiri tuza kuvuga ati ariko nivyo murazi ko ma platform ya Daju tuzize tubona ijya afisha ya Friends of Amstel erega ugiye ntako service no umva yavuze jaho nyene ibintu by'igiteramo none imagine gute mushobora gukora n'umuntu ntana poste abwira abafana biwe yuko azoba ari umuntu uzenya muri ico giteramo kandi rero mukamuha amamiliyoni n'amamiliyoni ariko ngo ari umusani wacu sha bagize tukize topic zibiri zirinjirana topic ya Kidum niyo zirinjirana kubera ko urumva uwo Kidum ivyo karavuga yari kavuga kuri ntuze kuri kote yaho yere nyene ujya muri rimvyo wadaje bamuhaye amahera intica ntikize yaranayavuze avuga ngo bamuhaye 5 million mugare Daju numvise ngo amahera yajeko mwana yubahwe antuka 5 million nitwe tuyajya 5 million nitwe tuyajya ugacumye ko umuntu nka Kidum umurije navuse mbona numva ko yojya amahera nayo jewe ikiganiro yambwiye ko afite 49 ans mu muziki naho menga amazeyo 30 irenga mu muziki afite 49 imyaka 49 niyo yavyivugiye mu kiganiro yes je ndibaza yuko urazi ikintu cyabaye ikibazo cyabaye nuko twebwe abarundi turafise ingene niyo mpamvu bavuga ikibano kirakengerese turafise ingene kuba tuba tuzinanye kandi turazinanye ko dushonje kuko nyene abantu babazi ko dushonje bacavuga ati nyabuna kanaka naho tumuhaye andazi kwasa kuyajya kuri ariko babazi yuko abantu bose turashonje rero kandi iyo code abantu bose baba entrepreneur canke baba evenementiel faut ko bayihagarika kubera yuko uko kunyene mu muduha amafaranga make mubaza ngo twya dushonje ego jewe ndashonje sinobesha shobora no kuyatora kugira ngo mbesheho famille canke ndi amahera y'inzu mugabo urumva sindi proud nayo mvuga ati ni kubera nyene ntayaronse ntuzi ubonyirukana canke abana bogira cyangwa umuryango wogira wohona rero gasanga amafaranga ndayatoye kugira ngo nshobore kudepana famille na jewe ariko ugasanga amafaranga sindi proud nayo ico kintu rero abarundi bacha bagifatira bakavuga ati abaririmvyi b'abarundi kunzara baba bafise naho umuha aya arayajya that's why wabonye ujya muntu yagiye gupropose Kidum yagiye directement avuga pa ngo 5 million kwera bazi uko umva aya tuyamubwiye kandi yumvise kandi ikindi naco
ikini basi kini naco dufise abarundi turasuzestimana twenyene twa twenyene kwero ubona yuko ari daju agiraze nyene umengo nico citwazo ugenda ngo na daju womengo na kintu hambaye ufata introduction ugiye kurondera umu artiste ucuvuga ati muzwa muri kumwe na daju urumva acha jugumira kuba yumva naho yompa 2000 naho yompa muri mon cher sindakuzi umuntu yabigize ivyo sindamuzi ariko kidumu si twebwe turashonje je ndashonje sinobesha jewe nje nawe bazingaye no zige ariko urya ararenze man urya no artiste wa East Africa udufaranga dukeye urya so service basi DJ ngo kwanza ayo mafaranga uriko uravuga urya ayo n'amafaranga y'indege yiwe nabajya abantu bakorana ikintu yasiguye yavuze ati ayo jewe yibagiye dukorana ndabahemba yabazi bagiye tunanirimbana nabo ntabakwibwabo ati jeje uzakumwira ngene uza kuma amafaranga nka Yende basa rero yuko nyamuntu petete yashase kumutera ubwoba kidumu kuburyo Jacques Kidumu ahamuka kubera yumva yuko agira aje muri stage imwe na Daju bagira yuko ivyo bintu bariko yaba Alvin Smith n'abande niho bakijugumiye kwera bukana kayaje sinibaza ko Kidumu agihamukira umuntu baza guperforminga ko yaramaze kuba umuntu wo muri legend arazwi partout kandi naho yo batazwi ari yubaha kameme no umuntu wo papa kuze umva rero abantu aba evenementiel kandi sinibaza yuko ari Babarundi yamurungise ujya muntu kubera yuko Babarundi yajya amahera ntiyo yamuha Kidumu katwizere ko nyene ushaka gusanga swati ni baba komisionere avuga ati jewe bon sidamuzi ushaka gusanga ebana avuze ati jewe reka ngenda mujye ko komisiyo ko sinaza ko ufata indege ukaja Nairobi ugiye gutwara barishe y'ibintu za miliyoni 5 iyo no ku telefone yose yaje muri ivyo wiwe ujya mu ntuze wa Samuel's Hope ujya hotel yagiye gije guperforming igiteramo ciwe yavuze ati yakanuga umva yavuze ngo yamusaze hariya Erika Kidumu yafise gahunda yo kuzino Ego Urubu yarase gahunda yo ko cyakoze kuva wagira anniversaire umeze kun Urubu Alvin kakwanyiga no amaze kuboregwa Jesse Ndi mugasi Okay Ushobora kumubonera bro Okay Rero yeka avuga ati umuntu naho no batari byo narinjemwo urumva ntashaka kumfatiranya ngo amprofite anyake ampa amafaranga ntonahemba nabo je nokoresha kuko nanye nakoresha ku rwego rundi ati rero je kiraza gucumfata nabi rero barundi kazi inshuti z'u Burundi twige kuba basidi mu guhana agaciro wabonye rya staff ya Daju yamaze gushanga uko ingana ayibonye ubona ari banga ibase bajya bose bateza kubarihira indege no kubamenya séjour ariko umwana arihagaze ko sha Kidumu wacu bakamutamo 5 million 5 million baha Alvin 5 million uziko DJ Paul yamangiye kuririmba ntuze iminota 30 nari iminota 30 iminota 10 ibaze DJ Paul akacama 5 million DJ Paul 5 million Alvin Smith wewe rero shira muri komeye mukacamugenda kwa legend mukamoya 5 million Alvin Smith ahabwa kandi naho nyene je kuri jewe 5 million ni menshi kuri jewe ko nkuzi DJ Paul niyo umuntu wa mbere amaze kuma 5 million kuva mvuka yubahwe fo kandi naho nyene urumva ndiririmba urumva narari yijyaje deske Kidumu abasaza afise staff afise team afise iki bon en fait icyo kintu foko tugihagarika twikebuke je nibasa yuko ku bantu aba evenementiel maze kubona batabura agaciro ku artiste DJ Paul arimo yego ko DJ Paul je siniko namuvuga ngo ndamutera amashugwe canke iki je wende umuntu ari direct iyo nkore iciza ntikigira gifutinganya mu mutima wanje canke mu mutwe wanje DJ Paul no umuntu wa mbere aza agaciro ku artiste akubwira ati umva naronse twaronse si bya bindi ngurumva kandi DJ Paul man nta bintu byo kurira zakuzanira ngurumva umva ibintu byageze neza tora n'agafana ni wirire yego rero tubakeneye aba evenementiel nk'aba apana ba bantu batunyonya batununuza niyo mpamvu usanga aba artiste
twambara amapantaro atanadukwiye mukaca muvuga ngo turabavayu kwera amapocket n'inzara amafaranga muduha ntago adukwiye man muba muri ko muratwonka muratunyonya nitwigira turonka n'amagara do nitwigira tuvyibuha mu buzima kwera yuko muratunyonya amafaranga yacu muba mukwiye kuyaduha murayajya mukayakatagura amafaranga akadusigira rumecha agadushikira rumecha bigatuma n'amapantaro twambara aguma roka mu mukeza ngo n'amapocket ngo abasani ngo n'abavayu batera amapocket kumbe n'inzara ipantaro zibazanka no gufata munda kubera inzara wavuga reko duhora bambaye ara abapo ara n'inzara yego ibaza umuntu none nta muntu usanga ate pocket ipantaro yamanuse kandi yambaye sentire isentire bayanse no gufata mani kavuga gute nagufata ushonje genda ufumu ryaro rese kwa mwarabu kandi basani bacu pole sana yego nivyo nyene reka raba mani vyaranse ko tuvyibuha kubera amafaranga tubuze wewe Alvin ingene urya frame urumva rero ivyo twako turavuga no we are serious ivyo twako turavuga abantu b'ama evenement muzuze muraraba ibiciro mutwarira aba artiste kuko isi tugezemo ubu turainvestisa amafaranga menshi cyane mu muziki canke kisosa mu vyo tuba turiko turakora byose kugira ngo zishobe kumenyekana rero namwebwe nimba mushaka ko turaba mushaka ko tubateramisha canke duteramisha abanyu muzoze muraba muduha agaciro kwera yuko nimba mwaje kuturondera nuko mubona yuko mudukeneye rero nimba ubona yuko dukeneye muzoze muraduha agaciro muhesha n'agaciro akazi kacu hari ikintu wavuze kare Truko je niko nshaka kuvuga ku bintu byerekeranye no kwiyubaha ku artiste kuko we DJ Pone bamaze kuguha amahera menshi nuko yabonye quelque part nawe wihagaze kare kantu nabonye wanditse kare kuri sinzi ko ari kuri page nuko ari kuri status sinigeze nihagarara kuko DJ Pone ayo mahera nitse tuyavugana oya je nshaka kubwira ikintu ni ikintu nabonye wanditse wavuze ngo naje ubwe wanje ngo sindamenye ikintu nkora wanditse gute we uvyibuka yego ijya post uzana post zisanga gapi 4h Jimata uzi gituma nariko ndiyumvira ubuzima ndiko ndabamwe n'ibintu nkora nkavuga ati iyo aba ntakora ibi bintu byose nabambaho gute ofete ni kintu ndiko ndakubwira Alvin nico gituma nari nkwiye je numva nubundi uje mpamvu nanditse ndavuga ati naje ubwanje sindamenya akazi nkora kuko jewe ikije cyose kirimo amafaranga nakazi wanje kandi sivuga ngo baza performinga muri show ya Christopher oya bamaze gusohoka ni bande nabandi yasohotse Dramati Bface na Mona World ego bikintu wabiboye sindabona ariko ni sawa none sawa artiste b'abarundi bariko baravuga ingene basi mu Burundi nyene kwa bigoye kwa kundi nyene baguma batumira abantu hanze mugarvire rero si kibazo kimwe uba bireretse yuko baba sudestima nyene bakabashira hasi yes wewe nk'umuntu ariko yorganiza igiteramo ubona afise abantu eske abarundi nabo bari bakwiye kwifata kugira abaririmbyi b'abarundi bari bakwiye kugira inyifato kugira ngo babaha agaciro nyabakidukenye question bakore rero wowe urazi ko aya mahera uyanseka nakacayatora nico gituma ndikubwira kandi wowe urari inzara none Amicale des Musiciens ivugiye Amicale des Musiciens ni ahubwo ni ugenda ubabaze je sindanabazi wafate je numva ikikwiye kumara nuko yari ikwiye gukangurira abaririmbyi Alvin Smith agaciro vrema n'umuntu akora ibintu byose tumusanga muri comedy niyo mpamvu iyo muziki wanyu namutuma amafaranga je muri imenya je muri journalisme tumusanga ahantu hose donc kubera ko batari bakwiye nabo gukora hama mu nyuma haje amashow badashobora kubaha amahera kwiye bakihagarara ko bakavuga ati hano dushobora guperforminga munsi y'amafaranga cyende yasaye ko hazoze nkishira hamwe rivuga ati uwa artiste bose mu Burundi kugira babarondere nitwebwe iyo shira hamwe bagenda kuvugana nabo kuburyo nahagenda ku artiste wari we wese aza kuvuga genda uvugane nabagi twese tuba dufise ishira hamwe rimwe ripatana ku vy'amabeye aho niho umuntu mu evenementiel azobura n'umuntu atumira avuga ati burya ndi obligé gutanga aya mahera kugira ngo umu artiste ndamukoreshe kuko ataruko bro je umaye 1 million nkayanga usanga kanaka yakiriye kandi je cyamvuga asha umva nani hagaze ko nibaza yuko aza kugaruka basi anyongere kumbe karaka cyayatora kandi asakurana kana waruzi ko umuntu w'umustar akomeye abantu bakunda mo kubera ko yanzara baguhaye 500,000 uracomotse wapi nimwihagarare donc rero abantu bakora ama evenement muzuze muragereza muduha agaciro kubera yuko ni mwebwe nyene je nshaka ndakubaza ikazo kimwe en fait twengera ngo bifatanye n'abajournaliste nyene n'abaririmbyi muri rusange kuko sishaka kumva nko nimba bumva ati nakaza guperforminga ngaha warabonye mbega mu Rwanda kuje ni Davis uyo muririmbyi mu Rwanda yarafise show n'undi muntu ze baragiye kuri sala basanzwe bakorera intozesho
barabura umuntu n'umwe yahaje bumva abanyarwanda batageze ku yindi step man barakenda barabura mugabo Burundi hafe kuvuga ati hazoza umuntu uzeye twese hari aye twamerere tumeze en fait la différence iri hagati muri no mu Rwanda nuko mu Rwanda baratabura agaciro ku artiste voilà nimo vubona amakompani menshi akoresha abartiste bashaka kuvuga ngo turakundana bro twese gukundana no kutiye twe ni dukundana twe turanyonyana man mu kire cyakoze abasani muratwonka niyo mpamvu tutanavyibuha abasani bamwe n'amagara irabana n'amahere barayatwishe kora yuko mutwonka uduhera twose muba mutwiye kuduha muratugabanya naho ugashaka kujyako n'umukomisiyoneri akajyako n'umu MC akajyako n'undi akajyako ugasanga umu artiste amahera amashikiriye amashikiri rumwe bivanye n'ingene ntuzenya amafaranga yamashikira ari make bivanye n'ingene nta gaciro mu muri muraduha rero sasa muzoze maragerageza muduha agaciro okay tuje rero muri topic ya ntuzenya yuko Dajo atigeza poster cover cyangwa affiche ya Friends of Farmstead en fait na video yarayikoza cyarayibaha nigeza iposting reka ndabwira ikintu bon dufate ko ari umuntu nyene nawe nyene akaze abantu bose biba vyageze ariko yaba ari umurundi bakubwira poste bataranaguha avance kandi udapostize n'ikibazo bakubwira birahagaze biraheze okay ugare yarigeza postinga tubazereka tubaza bamuhaye ma yarigeza postinga ibintu byayo bwetse basi yabishize no kuri page yiwe aravuga ati jewe nzoba ndi umva deja umuntu kugira ngo mumere ko mukorana amana postize ikintu yego iyo icyo ni kintu cyambere kiboneka yuko uyo muntu ari hagararako yego ko turabaza abarundi turamuzi umurundi agwaye marche ucerewe n'umunota umwe ibi tusiba bingana uko ukigira unyishira kazi ariko Dajo urabona ko bariko baramuhinginga buhoro yego yanyengo yaravyivugiye yavuze sote murabihoporta murabagomana amahera bisigure ko agaciro mu abanyamahanga muzugahe n'abantu banyu kure ko abantu banyu mutabahaye ako gaciro uko kunyene musiporta n'abanyamahanga akubwiye iki ukacemera akubwiye ati jewe tuzokorana mugabo afishe sizoyipostinga bati zokora video mvuge yuko nzoza ama mu iposte kugira abantu bavyemerere ko nzoza ko ari je nakoze video icyo cyonyene ni kintu cyereka ko umuntu yiyemeye kuko ibaza umuntu wana yamaze kubwira uko kamuha amafaranga icyo niko ariko ndabizi ko mu munyafrika wa cyangwa plutôt mu Burundi wabo ivyo nivyo ari gukunda oya reka naho yabarinde naho umuntu babwiye legend ntanze ngo bamuhe 5 millions ubu uri kurimvira ko nanye numva ni urashobora donc ingo tuzoguha 5 millions ingo tuzoguha 5 millions uba sino gusaba yana wallahi ni hatari bon en tout cas je ndibaza yuko abantu reka dukurikirana ibiri twari ko tubavuga mu bavyumvise na muntu ashobora kugira ico mutereye cyangwa ico muvuze aho muri commentaire ama ntimugiye kuri ageme na partage ama je ndibaza yuko twogarukiriza nga conversation yacu kubera yuko byinshi twavuze twabivuze kandi reka tureke n'abafana nabo nyene bashobore kugira ico bandika muri commentaire cyangwa bashobore kugira ico biyumviriye nabo nyene bagikomante ko turabashimiye cyane kuba mwashoboye gukurikirana panda iyi minota 20 murakoze cyane ndibaza yuko ibi tuba turavuga sorry bitwa tuko turavuga dushaka kwigisha ndetse no gukibura abantu bamwe batahura agaciro k'abantu sivyo aussi ko isi tiko turajamo nisi yo kugira nisi yo kuvuga ati reka dukora akazi kumbure imbere ni heza mugabo nta musi numwe tuzoro nk'agaciro abantu nyene abadukurikira cyangwa abagize iki batakaduhaye bisigura yuko ni mwebwe nyine abarundi biwacu mukwiye kuduha agaciro yes voilà merci beaucoup kwa masho dukurikirana rero ndagushimiye cyane minyone kwa ndagushimiye Alvin Smith yes umufana wawe tuje nago unyikura urakoze cyane ha mandi baza yuko tuzokomeza tuvugana ibintu bitandukanye murakoze cyane ciao ciao Kazwa TV. We want the words. The solution of all dreams.